Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023 wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nonyemerere nkuhe kaze utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo amasozi aratemba ni inkuru ibabaje ni n'inkuru kandi iteye akababaro n'agashavu kenshi kuri uyu wa kabiri niho hariko haba ibirori vyo gushingurana iteka imibiri y'abantu 200 biciwe ku rubibe Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo RDC mw'ijoro ryo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023 umugwi w'abagwanyi wa Red Tabara niwo wiyemereye ko wagavye ico gitero ku birindiro vy'abajejwe umutekano ese vy'ukuri amarira y'abarundi azohozwa nande uyu munsi nyene niho hariko haba umugirwa wo gushingurana iteka abantu 200 bahitanywe n'igitero cabaye mw'ijoro ry'uwa 22 rishira uwa 23 z'ukwezi kwa cumi na kabiri 2023 igitero cemanzwe n'umuhari Red Tabara mu nyuma Red Tabara ariko yatangaje ko atariyo yishe abo banyagihugu yo ivuga ko yishe abasirikare 9 n'umupolisi inemeza ko ubutegetsi bwarungitse abica abanyagihugu kugira icafuze uwo muhari leta yo yagiriza Red Tabara ko ariyo yabishe vy'ukuri ninde azokora amatohoza yigenga kugira ukuri kose kumenyekane leta na Red Tabara bazoguma baterana amajambo imyaka n'imyaka bihace ubwicanyi bwo ku mutumba wa Vugizo buhave buja mu rutonde rudahera rw'ubwicanyi buguma butikiza inganda mu Gatumba bitwibutsa kandi Gatumba muri Nyakanga 2011 ivyabaye mu ndwi iheze mu Gatumba bitwibutsa ubwicanyi bwo mw'ijoro ry'uwa 18 rishira uwa 19 Nyakanga 2011 ku kirabo Sherezami mu Gatumba nyene abantu 39 barishwe muri ico kirabo bacucagiwe amasase n'abantu batigeze bamenyekana neza abukeye hatana amatohoza akozwe perezida Nkurunziza yagirije ubwo bwicanyi FNL leta icira rungika umutahe mpuzamakungu wo kurondeza agatorwasa yari amaze igihe atazwi yanyegeye vyagiye kumenyekana mu nyuma ko ubwo bwicanyi bwateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD mu ntumbero yo kwambika ibara no gufata zimwe mu ndongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi urubanza rw'irementanya rwarakozwe uwitwa Innocent Ngendakuriyo batazira Nzarabu yagize uruhara rukomeye muri ubwo bwicanyi yahavuye atorokeshwa n'iperereza aranatahura ko agira yicwe aca haratanga intahe yiwe kuri RPA mw'ikete yandikiye ishiramwe APRODH Nzarabu yarashize ahabona abateguye ubwicanyi bwo mu Gatumba n'ivyo yemerewe kugira abeshere abatavuga rumwe n'ubutegetsi ico gihe yavuze amazina ya General Adolphe Nshimirimana General Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika General Maurice Mbonima Colonel Desire Uwamahoro ndetse n'uwitwa Jeremy Bibonimana nk'abagize uruhara mu bwicanyi bwo mu Gatumba Nzarabu yavuze ko iperereza ryamutumye kumvisha umuroberi yitwa Mukono ngo aze gutera farumasi mu Gatumba maze bace bamucakira bamwe mu barokotse mu Gatumba baranatwandikiye batubwira abategetsi biboneye mu gitero ku kirabo Sherezami ivyo byose vyaheze gutyo ntacakurikiye Nzarabu yahavuye yicwa n'iperereza muri Ntwarante 2014 ivyo kandi binatwibutsa Gatumba muri Myandagaro 2004 ubu bwicanyi bwibutsa kandi ubundi bwabaye mw'ijoro ry'uwa 13 rishira uwa 14 Myandagaro 2004 bwahitanye impunzi 166 z'abanyamurenge mw'ikambi y'impunzi mu Gatumba
muri iryo joro igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho bavuga ikinyarwanda n'indimi zo muri Kongo cararigise impunzi zigizwe ahanini n'abakenyezi n'abana. Bukeye umuvugizi wa FNL Pasiteri Habimana ariwe Metusela Nikobamye yaremanze ico gitero ku maradiyo atandukanye. Imyaka 19 iraheze ata muco utanzwe ku bijanye n'ico gitero. Vy'ukuri ibi bintu bizokwama vyisubiriza kugeza ryari? Amaraso azoguma aseseka gutya ata nkurikizi n'imwe? Ubudasa bw'inyifato z'abaperezida mu bwicanyi bwa Gatumba. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Perezida Domitien Ndayizeye yarishikiye mu Gatumba gushingurana iteka abahitanywe n'igitero co kuwa 13 ushira wa 14 z'ukwezi k'umunani 2004. Arahoza ababuze yongera aremera ko ubutungane buzokora. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 Perezida Nkurunziza yarasibije urugendo yari afise i New York muri ONU maze yishikira kuraba aho abanyagihugu bari biciwe, arahoza imiryango, yongera aranatangaza ko ubutungane buzohana ico yise crime contre l'humanité. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 gushingurana iteka bano bantu bishwe mu Gatumba mu ndwi iheze vyahuriranye n'uko Perezida Ndayishimiye afise igikorane c'umuryango wiwe ushima ivy'Imana yawukoreye mu mwaka w'ibihumbi 2023. Perezida Ndayishimiye ntiyagiye mu Gatumba, yarungitse umushikiranganji Martin Niteretse nawe aja gushima mu Cankuzo. Ino nkuru irababaje cane kandi inateye agashavu. Imana yakire abayo. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mw'ikambi haye indaro impunzi izareka mu gihugu ca Malawi, HCR yafashe mu minwe ikibazo c'umutekano w'ikambi. Abaserukira HCR na leta ya Malawi baragize inama yo guhumuriza mw'ikambi ya Zareka mu ntango z'iyindwi. Bararajwe ishinga n'ukwiyongera k'ubukozi bw'ikibi mw'ikambi, bakaba bashaka gushiraho umuti uhurikiyemwo bose. Inama yabereye mu bigo vya HCR biri muri zone ya Kaware mw'ikambi ya Zareka, ikaba yarakoranije abaserukira imiryango itandukanye iba muri iyo kambi. Ibibazo bitandukanye byarabajijwe na cane ikijanye n'umutekano. Twaratanze akarorero k'abarundi bishwe harimwo uwuserukira abandi, amagerenade yatewe, ubusuma bw'abitwaje ibigwanisho, abantu bo hanze bateye amakenga batembera aha mw'ikambi, hatibagiwe inyuruzwa ry'abantu ryakozwe ku rwaruka rurenga 70 uwu mwaka, ndetse n'ibindi vyinshi bitubakiye. Uko akaba ariko impunzi zari muri iyo nama zidondagura. Hagati aho umutekano ubandanya uhungabana. Hari uwukoresha ipikipiki yaguye mu mutego kuri uwu wa kabiri. Hari mu gice ca Kaware ya kabiri, Niyu Katuza aca agwa mu minwe y'abagabo bitwaje ibipanga. Baciye bamwiba ipikipiki babanje kumukomeretsa ku mutwe, mu mugongo, ndetse n'urutoke rwo ku kiganza c'ibubamfu ruracibwa. Birihutirwa gutabara abantu muri iki gice. Uko akaba ariko abaserukira abandi mw'ikambi ya Zareka bagaragaza umubabaro. Mu ntumbero yo gushiraho umubano mwiza mw'ikambi, inkengera z'ikambi zigizwe n'ibisagara vy'abaturuka muri ico gihugu, ivyo ahubwo bikaba bitera ikibazo ku bw'impunzi. Mu gihe hari amatati canke ivyaha bikozwe hagati y'impunzi n'abasangwa, nitwe twitwa ko turi mu makosha imbere y'abategetsi. Baca imanza batanakoze amatohoza, ibituma twitwa abanyavyaha. Uko akaba ariko bongerako. Ntibibagiye kuvuga ibindi bisata bituma ubuzima bwabo bubangamirwa, nk'ubukene bw'amazi meza canke imiti mu mavuriro mato mato, mu gihe nk'uko babivuga ababanyi babo b'abasangwa badafise ivyo bibazo. Abaserukira HCR na leta ya Malawi bamenyesheje ko bagiyeyo kugira ngo bumvirize ibibazo n'ivyiyumviro, gutyo bafate ingingo. Ntimuhagarike umutima, tuzotorera umuti hamwe kandi muzojamwo mu bikorwa vyo gushiraho indinganizo y'ukuntu ibintu vyohinduka mu kibano ndetse n'umutekano ngaha. Kandi turabemereye ko umwaka w'ibihumbi 2024 uzotangurana n'ingingo nshasha. Uko akaba ariko yatangaje.
Hagati aho amarondo yo mw'ijoro yari yashizweho n'impunzi nta gikorwa ubu kuko nk'uko babivuga turatinya kwicwa n'abasuma bitwaje ibigwanisho kuko tugenda imbokoboko. Mu miti itegekanywa hakaba harimwo kwimurira ikambi mu kindi kibanza kuko irimwo abantu benshi. Mu gihe yagenewe kwakira abantu ibihumbi 10, iyo kambi irimwo impunzi ibihumbi 50. Umugambi wo kwimura izo mpunzi wari watangajwe kuva mu ntango z'uwo mwaka kugira ngo ushirwe mu ngiro imbere y'uko 2023 uhera. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure, hama nyene ukaba umwe mu ba mbere bishikirwa kandi ku gihe. Ndakwipfurije rero kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira umugoroba mwiza.